aha nihe, none aha nihe. Iyi ni indirimbo ya kiriku canke ni indirimbo y'igihugu. Ku mwanteze imisi ngo ntaho nzoshika, aha nihe. Aya majambo si indirimbo gusa, ni intahe y'ubuzima bwa Niyonkuru Yusufu Akbar, akaba kiriku akiri. Inyuma yo gukora amateka atari make mu mwaka umwe gusa, akaba amaze gutahukana imodoka zibiri. Indirimbo yiwe aha nihe yatanguye ari ukwiririmbira bisanzwe, ihinduka iy'igihugu cose, kugeza aho mushikana ku rwego rwo hejuru cane. Reka turabe muri make ivyo indirimbo aha nihe yamugejejeko mu mwaka umwe. Icambere, niyo ndirimbo ya mbere yakunzwe mu Burundi mu mwaka w'2025. Indirimbo yageze ku bantu bashika hafi imiliyoni 10 kuri YouTube mu mezi indwi, ibintu bitari byigere vyoroha ku muririmbyi n'umwe wo mu Burundi. Itariki 15 Munyonyo 2025 yatahukanye imodoka ya mbere yaronse mu mahiganwa ya Superbirds, iba intambwe ya mbere y'intsinzi. Kuwa 19 Kigarama 2025 yaronse deal ya miliyoni zirenga 40, aho yasinye amasezerano n'ishirahamwe ryo gutigira Bubets. Kuwa 31 Kigarama 2025 yabonanye n'umukuru w'igihugu ku ncuro ya mbere mu buzima bwiwe, uwahoze ari umwana wo mw'ibarabara aja yabonana n'umukuru w'igihugu hari mu birori vya Inkerebutsi Day. Uwo musi nyene yahuye n'umuririmbyi Jaguar, aho yamwise umwe mu baririmbyi bakomeye muri East Africa. Kuwa 9/0/2026 yagizwe brand ambassador w'ibinyobwa vyitwa Biguvu, aho yasinye n'ishirahamwe NBCG rikora ibinyobwa, aba isura nshasha y'ibinyobwa. Niwe yuguruye ibirori bikomeye nka Stade Intwari itariki 31/0/2026, n'ihiganwa rya Amstel Basketball League itariki 28 Ruhuhuma 2026. Kuwa 28 Ntwarante 2026 yatahukanye imodoka ya kabiri, amateka yanditse inyuma yo gutsindira Isanganiro Award, agatahukana imodoka ya kabiri kubera aha nihe. Aho ntituvuze indege yuriye agira ingendo mu mahanga kubera iyo ndirimbo. Mwibuke ko yahoze ari umwana wo mw'ibarabara. Icigwa gikomeye, uno munsi ni umustar wo mu karere ka East Africa. Ntukigere wumvira abavuga ngo ntuzobishobora, kuko ejo uzobabaza uti none aha nihe.